Mwaramutse inyuma yuko habaye urugwamo ruri kuravuga ku byo Faustin Ndikumana yavuze, ndiko ndabona abantu bavuga bati Faustin ashobora ko yavugishije ukuri, cyo kimwe n'abandi bantu basemera kuba mu Burundi, natwe barabitubwira ati ariko ukuntu babivuga siko. Nashaka icyo kintu tucyumvikane ko umuntu aza gusemera gute, umuntu afite criticism ayivuga gute. Icyambere avuga ngo ni ukwisonera, gukoresha icyo mu Rwanda bita ikinyabufura. Icyo misanzu ugenda gishigikiye, umuntu afite ikintu ashikiriza kukivuga witonze n'ikinyabufura, ukakoca amajambo y'ikirundi, izindi ndimi mugabo amajambo y'ikinyabufura. Ivyo biratuma ijambo ryawe ryumvirizwa, biratuma abantu bakumva, biratuma icyumviro cyawe gifita uburemere. Ivyo ndabishigikiye mu by'ukuri nivyo. Mugabo icyo twagomba kumenya nuko ntabwo ari obligation, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akoreshe ururimi uru canke ruriya. Mbere wanashaka hariho ibintu bibaza ngo nakayi yisoneye, mugabo ugiye mu yindi ntara ugasanga kumbure sikobe canke mu zindi culture. Nk'umuntu yakuriye je nafise famille kumutambara, tugiye kubaramutsa ndi kumwe dufate n'abavyeyi, naramaramara ibintu abana bariko baravuga naga ivyo bintu muravuga imbere y'abavyeyi nta soni, kuko twebwe wibesha ukavuga nk'iryo jambo man warakubita inkoni zikaze cyane. Donc warasanga hariho indimi muzarumonge petete za Nyanzarake bashobora gukoresha, mugabo abantu ba ruguru bakumva umenga biteye isoni kubivuga. Pour dire que n'u Burundi nta standard iriho y'ikintu cy'ikinyabufura, nivyoshe kuvuga umuntu yarenze urupimo, mugabo kandi biragoye kuvuga ngo ikinyabufura kigeza ngaha kigarukira hariya. Ico nubwo nakivuze uko ndankuraje buri muntu ko ikinyabufura, mugabo kandi nkashaka kuvuga ngo iyo uri mu activiste nk'akarorero, uko wajyana je nafite ko activiste, nta muntu akurimita ngo koresha ururimi runuru. Ikindi hari abantu usanga bitonze, mugabo hageze ko haza agashavu kenshi canke ibigwingwiri vyinshi ugasanga bavuze menshi canke bavuze nabi. Muribukana Yesu kubasenga yuko nawe nubwo twatuzi ko ari modeli y'abantu bitonda, ko hashigiye ngo agashavura asanze abantu bari kugurisha gukora urudandazwa imbere y'isinagogi agashamburiya ibintu. Rimwe bakanakoresha n'amajambo akomeye mu abana b'inzokamwe. Vyumvikana ko kameme n'umwana w'umuntu birashika agakoresha ibigwingwiri akavuga ibirenze, mugabo ntibigabanura uburemere canke signification y'ivyo yari karavuga, kandi ivyo ntibobimuhora. Nibaza ko kitagomba kuba ngo ni crime ngo yuko wavuze wishongora. Hajajamo icakavuga ngo kubaha, ngo n'urwego, ngo uyu muntu arakomeye, rekada kuba encore une fois. Ico novuga ko ari contrat social contract. Urashobora kubaha musenyeri, urashobora kubaha patiri, abandi bakubaha pastori, abandi bakubaha umuntu wo mu mugambwe, abandi bakubaha umuntu batazi nka Muhammad ku Islamu, abahindi kuba Hinduiste canke Buddhiste Buddha, abakristo bakubaha Yesu Kristo nubwo atamubonye. Ivyo ni shwa y'umuntu atijena kanzomubaha ku mpamvu nini, mugabo nta obligation, nta muntu ategerezwa kubaha umuntu uyu canke uyundi. Mu Burundi babishira mu mategeko, kumbure birahari, mugabo mu bihugu vyinshi jewe nta sinza kubaha sinomubaho nje kumurengera karimbi. Abantu barubahana nyene nk'abantu basanzwe, mugabo sinzi kujya kuryama ngena ndiyumvira ngo president runaka nigikomeye, umushikiranganje naka nigikomeye, ahaciye no kubita inkoro hasi. Rekada, I don't have to, nije mpitamwo nindubaha naka bigereranije nuko ndamubona. Keshi na keshi mbe bitajyana na hierarchy. Urashobora kutubaha president uko wamushikiranganje runaka kubera ikintu mushimamo. Urashobora ko ari muri eglise pasteur cyangwa patiri ntumubaha as much as ubaha ubundi muntu w'umusaza muri eglise kubera umunamwe ubwitonze, ibintu nk'ivyo. Donc kubaha navyo ntibimwitegeko, sinzi kumbura amategeko ntayonzi, sinzi code penal yaho, mugabo kumbura kubahuka si vyiza. Ndamaze kubona nk'ahantu umuntu bamutera amagi muri Zambia, ahubwo bamuteye amabuye president waho. Sinogera hiyo kameme, ariko ndashaka kuvuga kubaha kugira ngo nogenda kubita inkoro hasi, cyangwa ariko navuga ngo banyagi n'icubahiro nyene inganji son excellence.
iyo ni choice yiwanje bivanye n'ukuntu uwo muntu ndamubona ko ari role model. Ariko gihe mvuga ko ukubahwa amfete urabikorera ntabwo bihabwa, ntabwo bivukana. Kera abantu baravukana imbuto bagakura bubashwe, ubu you have to work for it. Nta muntu uvuga ngo nyubahiriza kubera mfise imyaka 50-60 kukusumvya, kubera nkora amafaranga menshi canke ibiki canke ntwaye imodoka ku canke mba muri gihugu. Reka da, wewe uzonyubaha ari uko ushatse kunyubaha par toi-même, ari uko vyiyumvisemo, nta kubaha agahato. Ico naco nyene mugende mukimenyere, na cyane cyane kumva mu Burundi muracafise iyo culture yuko nuvuga ya oppression twakoranye kuva ku bami. Abantu bahanze iyo kiti ya oppression y'abategetsi ba oppress abanyagihugu na yari abantu ntibubahwa cyo kimwe. Mbo kijyanye n'ico nyene cya gatatu, gutukana encore. Gutukana bivana nawe wico wese gutukana. Eske umuntu mubwiye uti sepa wa munebwewe kubera yagiye ku kivi ugasanga amazi imisi 5 atararima, ibintu vyara sepa mu nzu vyaraboze, ntabikubura ntavyoza, ubu mututse cyangwa umbwije ukuri? Nk'ubu je sepa ugasanga njyama kwibarabara ndakenyera kuvuga uti wamukenewe, eske ubu ntutse cyangwa umbwije ukuri? Nk'ubu nje nkaja ahantu kuri eglise canke hari abantu benshi nkavuga ibintu vy'amahopa, ukavuga uti wa mugabo w'ikirogorogo, eske ubu ntutse cyangwa umbwije ukuri? Nibyo no kuraba, hari igihe umuntu abavuze ukuri mugabo akora kuri kubabaza agacume ngo umuntu yatukanye, mugabo yavugishije ukuri kugaragara. Kumbure hari abakoresha imvugo mbabare amatwi, ariko iyo ni gift, ni don abantu bafise, ni impano abantu bafise gukoresha imvugo mbabare amatwi. Utayifise kuba kucuceceka, uravuga uko vyumva uti ibi bintu n'amafuti, ibintu uyu mugabo yavuze cyane, yahogoye gose, aba bantu n'abasuma, umuntu none yivye numwite umusuma. Urumva? Tangu uravye Burundi ukabona yuko corruption ivyo bituriye biribwo kuvuga abo bantu biba n'ibisuma, uramututse cyangwa uvugisha ukuri. Bavuze bati hari abantu SNL yafashe mu nyuma batanu mu vyimbo, uvuga ati muri SNL mu bantu babicanyi, ico gihe ututse kanye cyangwa uvugisha ukuri. Bumvise uwundi muntu yavuze ijambo ritoyi bagaca mukora ku kazi baca mufunga, uvuga ati abo bantu bafite gahotoro, ubutukanye cyangwa uvugisha ukuri. Dore ko aho gutukana navyo atari kuri kuba kuvuzwe. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, gutukana mu bindi bihugu perezida baramutukana, abandi babwira genda jewe ugende uvuga iFrance urabe president Macron muri France. Kwanza wafise n'urubanza ariko ashingisha umugore yamututse muri Amerika, ntabwo bamufunze uwo mugore, bariko baramuburanya. Ariko ngenda kubwira ugende kuri YouTube ushire buti Macron ni imbwa mu gifaransa, bien sûr navuga mu ndimi, ni imbwa n'umuhimbiri, shira mu jambo cyose gitutsi uzi cy'igifaransa merde, ugishire ko Macron uzubona video, umuntu akoze video avuga ati Macron amutuka. Trump we n'ibindi, avugiye kuri Trump aho nta kintu atamutuka, ugenda urabe Trump. Bo nubwo waje inyuma bakuriye Trump, Joe Biden bamwita ngo ni CP Joe, hari igihe bavuga ngo Joe Biden, babivuga ku mugaragaro, nta muntu na FBI yego ariko investigating abantu batuze Joe Biden, bavuga ati iyi ni droit d'expression y'abanyamerika, some amendment yambari first amendment ni wombaza bakufise uburenganzira bwo kumutuka. Malheureusement ushobora kubishaka cyane ntubishake, mugabo niko bimeze. Bo sinzi ikindi gihugu wojamo, mu bihugu byose novuga western democracies, ibihugu byo muri demokarasi muri west, baratukana. Waraba Barack Obama baramutuka cyane, umugore wa Obama kwanza bamwita ngo Big Mike, ngo ngo n'umugabo. I don't know, mugabo nta bantu bigwa ariko investigating abantu batutse Obama canke Michelle canke Biden canke Trump. Donc no gutukana birarikuriwe wanashaka. Ntabwo ndavyankuraje, je sinkunde no byo gutukana siviyene iyo kanciye mu cyanga cyamukabaye kenshi, mugabo ni uburenganzira abantu bafise, ça fait partie du droit d'expression, navyo biri muri freedom of speech. Hari mu byo bita hate speech bariko bagerageza kuregulatinga muri west, ariko navyo biri controversial kubera interpretation yabo ntabwo iri orthodox, ntabwo iri clair mathématique. Bo iyindi comment zo kumva bavuze ngo none ngo mwebwe muvuga ibitagenda gusa. Oh well, mu bisanzwe bivana n'icyo umuntu yihaye gukora.
we wihaye kuraba dufate kuraba ko ibarabara riharuye neza uripotinga ibonye ikinogo mu ibarabara. Okay, nta muntu atora telefone ngo aripotinge kuri polisi ngo hano n'amahoro amahoro ni mwijyamire kaba ripotinga iyo habaye criminal activity niho utora telefone ugahamagara polisi. Nta muntu sepa ahamagara muganga ati muganga uno munsi ndakomeye neza reka tuvuga tuvyine uhamagara muganga ari uko urwaye. Narimvuze kandi umubara yuko ndatwaza imodoka sinshobora guhagarara ngo reka mpamagare ntuzeye transport departement ya transport ndabwire ngo ibarabara rimeze neza reka, ariko mbonye ikinogo mbonye igiti cyagwe mu ibarabara mbonye nibwo nje mpamagara departement y'amabarabara ntinyabona hano abantu niba ariko bararengana cyangwa imiduga yakirikira apfa. Donc wowe uvuze uti yenguye kuraba ikoreti gukora neza, of course iyi gukora neza ni tic nivyo atza gukora rien à voir avance. Mugabo iyo ubonye aho bikoze nabi niho uca utangura kuvuga. Wewe uvuze ati uravuga ngo reka tuvuge neza ngo hamaze imyaka 5 cyangwa amezi 3 ata muntu polisi yishe. Of course ivyo sije kuri reporting ntabwo agomba kwica abantu bwacu umuntu agomba kuri reporting. Nagiye kurondera karanga muntu bace bakampa mu minsi 2 nkuko vyanditse mu mategeko. Ya niko vyanditse mu mategeko no vyagomba kugenda. Mugabo giye avuga ngo duha 4,000 cyo gijuga ati cyo navyo naniteze is unusual ifuko na reporting. Donc kuvuga ibitagenda niyo en fait bikomeye kuko ubwo ko ibintu bihinduka ibisigaye nibikomeze neza ni sawa reka tubandanye. Icanyuma ngo none mwebwe ngo tanga kwanza ikindi ngo constructive criticism bakivuga no mu gifaransa cyane no kuvuga mu kirundi. Constructive criticism ibintu vyubaka what do you mean? Mu bintu Foster aravuga bitubaka nibiye vyose avuga ati niba ari butare nibagira ukunuku niba ari economy nibahamagare wa mugabo Leonce yanamuvuze abafashe bashire mu ngiro. Aravuga ibintu byokogwa. Iyo ni constructive criticism bijana kuvuga ngo ni solution nazo nizo bariko barapropose kuko we ntashoboye kugenda muri BRB ngo shya amategeko nta muntu yamutoye ngo agire ivyo n'ivyo. Kuko kandi ntabo bashafise umuntu adafise igipolisi ntushobora kuvuga ngo udafise ubucamanza wotanga solution y'abantu bicwa gute. Solution hagarika kwica abantu, solution abantu bagiye turo nibahagarike, nta yindi solution ihari. Wewe ushaka iyo solution abantu basigijana niyihe? Ariko kandi ntabwo uri oblige gutanga inyishu. Urashobora kubona ikibazo mugabo utazi inyishu yacu. Nagwa nk'akaroro igitoro kibuze abantu igitoro cyabuze biraboneka umuntu wese ashobora kwati ndabuze igitoro. Kuvuga ngo cuzaye inyishu ndayibana. Je naho ngenda nkaba ndiko ndanywesha ingeri igitoro gishya mu guje ntavyo nzi. Urumva? Mbonye toilette yazi vyamaze gatangwa kubablinga hejuru ndabona ko problem ihari. Solution jewe mpamagara umuplombier niyo solution nyine ihari. Je nta solution mfise. Ngiye mu ibarabara nkabona ivyo bintu biko birashwaragira mu ibarabara mpamagara city council. Nta solution je mfise y'ingene gisagara gipfuye nabi. Solution ifiswe na leta. Je ndabireka iki kintu gikora ku leta ni kuza gukoresha ingufu ifise kugira ngo irondere izo solution, irondere inyishu z'ivyo bibazo. Rero ngo tanga inyishu bamazi tanze zirahari. Inyishu nyinshi ni hagarika wica abantu, hagarika kwica abantu. Ushaka inyishu yiye ku bantu ariko wica abantu bariko baranyuruzwa. Ushaka inyishu yiye hagarika kunyuruza abantu niyo nyishu. Abantu bafungiye ubusa inyishu niyihe? Bafungure. Iyindi nyishu shaka niyihe? Barekore bitahire. Abayejeje imanza barekore bitahire. Abakoze ivyaha ushaka kubona utaha bareka bataha hanyuma uguruza imanza baze baraburana. Urumva? Nta yindi nyishu ukene nyishu zimeze gute wewe iyo magic wand je ndayivanye hehe? Inyishu n'abagabo babigira nkana none nta nyinshi bikenewe babigira nkana ugigiturire ugigiturire simple as that. Niba leta bayifatiye ibihano kubera yankiza gatakazi umuntu nibagareke ko nkiza gatakazi umuntu amadora garuke inyishu ziba zibonetse. Donc inyishu tugaruka nkoro zije muri leta no muri abo no mu nzego za leta nco tuma duta inkubire kuri leta no mu nzego za leta. Ntabwo twebwe tuvuze ngo turafise inyishu nazo dufise kuko nuwo yifita ntayo bokwakira kuko nibo bayexecutor. Kandi ngo navuze inyishu ziri nyinshi ziri claire ziraboneka bazirenga ko bazibona kubera inda ndende kubera inzigo kubera ubukozi bw'ikibi.
voilà mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.